True. Ni l'autonomisation de la jeune fille. Okay. Donc pana yuko twama tudependa kubagabo. Kwije uvuga ngo kubagabo ngo kubavyeyi bijya bavuga ngo umugabo wawe biki no. Twe turashaka natwe twihagacira. Muri BKM nta mukobwa n'umwe asaba amahera umuhungu bakunda. Oya niba. Abahungu mukunda yoboza muri commentaire muvye. Nta ndumwana musaba n'ikintu na kimwe. Oya ntibabivuge. Twere kwa Mawuja yahoze nawe twakiriye gute bisi wacu ga. Jewe sinabikurikiranye urumva nariko namumenye mu Ibintu vyavugishije igisagara cose n'abanyarwanda bariko baravuga. jewe namumenye mu gitondo vraiment sinzi ingene vyagi Wabonye gute? ntacabaye Bakunzi wa Magic TV mumeze gute muraho murakomeye kuri mikoro kudo Ange Minushe nko mubibona haba ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro nibaze ko kiza kubaryohera kuko ni ikiganiro nkoranye n'abigeme beza abigeme b'imigambi konze tugatuyage twumvirize hama muraza mwebwe nyene kuza kubajija ariko reka tuyage tubanje kubidodora no kubaramutsa reka duhere kuwunyegereye umeze gute sawa umeze akazina nitwa Chandrene ariga akora iki yego ndiga Université y'u Burundi nabebwe ko aciye ubwenge yubi hama wiga iki yubi niga economy yego twabandanije mabuja umeze neza nawe Yego meze neza. ndakubona hama akazina nawe Nitwa Darlene yiga ikiga niga Génie civil kuri Lumière. mwavyumvise Génie civil kuri Lumière merci beaucoup madame hama nawe chérie Nanje nitwa Lydia nawe yiga ikiga niga kuri Université y'u Burundi. yubi aha Niga economy. economy Yego. turabona karibu nawe chérie umutize micro Nanje nitwa Ange Siela ego ndi umunyeshuri niga université du lac Tanganyika en comptabilité fiscalité comptabilité okay Nanje nitwa Ange Kelly nkaba ndi umunyeshuri nkaba ndi membre wa BKM nkaba niga Université du lac Tanganyika comptabilité. wiga iki nawe Comptabilité. ndashaka mumbwira ikibazo gihari hagati yanyu kuko atanu mwe yiga ibintu bitarimwo ibiharuro gahunda ni yahe muri mwebwe kuko mutagiye kwiga bijye bisanzwe by'abikobwa bisanzwe Ngani dukwiye. Ngani dukwiye. jare barungitse icabwenge No, kwadi. bimeze gute Oya hari abandi biga ibindi rumva. barungitse icabwenge No, kwadi. mu kwiga. Mwese yiganya n'icyo yumva. yubi atari yubi musanze zijya universite bavuze ni universite dusenga ziteye ubwoba hariho Lumière hariho na lac antuka izo universite nga turazuba nico twandiko ndababwira genre muri groupe yanyu barungitse abakobwa baciye ubwenge bimeze gute Oya. N'abandi baraciye ubwenge. n'abandi mura kandi twese twiga ibitandukanye. okay bakunzi wa Magic TV nko mwavyumse ari ni BKM ni iki BKM ni mu majambo yose ni Burundian Queens in the Making. Burundian Queens In the Making. ko mushushe none kwereka mwashatse kwigira abakwini kubera abakwini ari abantu bubashwe urumva kugira nawe bakubahe yego muri webwe hari abo bamaze kwitoza nko mu bamisi Miss yahe Miss Kayanza Miss Kayanza vyagenze gute byari biryoshe nta kintu watahanye genre ikamba ariko bavyitanye mbari oya ivyakunze ko nshobora gutahana n'imwe gusa nyene vyari biryoshe cyane mwese mumva mu Kayanza none oya nduyu wenyene Bade bava mu Kayanza. nawe uva mu Kayanza kweko nawe utitoje muri Miss Kayanza Sinavyumvise mu kijagi. mugubu irashobora kwitoza Sinzi. okay abakobwa bacu rero mwavyumvise ni BKM baradusiguriye Burundian Queens In the Making. and in the making ariko mudusigurire neza ico ca igihereza ni Burundian Queens in the making gisigura mu bikorwa hama ikintu ca mbere shaka kumenya mwagiye hamwe kubera iki mwisunze iki mwaravye iki
bon mu bisanzwe kandi muri calme sana ni hari ibintu bamenyereye bakunze wa Magic TV murabizi namwe sindabitore muri calme sana ha mu bisanzwe twagiye hamwe umupresidente wacu niwe yadushize hamwe yitwa Akimana Honorine hama yaradushize hamwe umwe wese avuga ati amatara dufise ashaka kudufasha tukagira ico twishikanyeko kubera umva turashaka hariho projet dushaka gukora gusa tukavuga ati amahera nitwo turabona hari karava tireka rero dufate aya matara dufise tuyashire hamwe turabe ko twabyaza umusaruro tukaronka amahera yo kuzokora iyo projet yacu dushaka gukora mukora ibiki twege turakora accueil événementiel protocole inauguration tukakora publicité tukakora location tukaba abambassadrice de tourisme bigenze gute mucishije hehe urumva udukeneye uraturondera bisigwa ko muvuga n'indimi zose bon vraiment ko ukora ibintu bya tourisme bisaba icongereza n'igifaransa byose n'igiswahili byose ko ari bitatu mwe mubivuga byose muri gade yego nico twavuganye ati turakompletana donc uwazi igifaransa uwazi icongereza uwazi igiswahili turakompletana umva niho buri ugenda vraiment gahunda mubiravye ahanini kubisanzwe mwashatse vision yanyu ni yahe mubiravye programme imbere mwifuza kuzoba mushitse vision yacu ni l'autonomisation de la jeune fille donc pana yuko twama tudependa kubagabo kw'iryo uvuga ngo kubagabo ngo kubavyeyi bijya bavuga ngo umugabo wawe biki twe turashaka natwe twihagaciro muri BKM nta mukobwa n'umwe asaba amahera umuhungu bakunda oya niya abahungu mukunda yoboza muri commentaire muvye nta ndumwana musaba n'ikintu na kimwe oya ni babivuge oya si kuvuga uko kugira ngo ntitubasabe ikintu na kimwe kugira dutererane dufashanye yego ahubwo namwe murabafasha abahungu mukundana bien sûr que oui murabafise aho mukundana tuvuga bari ngaha murafise aho mukundanye mwese ni vie privée. What's up guys, bonjour, bon après-midi et bonsoir, c'est Bella nkuko mubimenyereye. Hama today tufite ibintu kintu gishasha cyane kitigeze kiboneka mugakigira kiboneke quand même. Tukashaka kubabwira muje kwiyabonesha kuri YouTube channel yitwa Kerusha Relaxation Voice ariyo ki RKV TV kugira muze mubone ibintu vyiza bitandukanye hama kubakunzi tuvuge udufilme duto haraja ko ama conseil d'amour ama love story nyene nkuko nariko ndababwira hama akabigerero nakahe kuri iyo TV online nuko bahamagaza umujene wese yumva afsetala mu gukina ireresi mu rurimi rwose yumva kubera bizaba ari ibintu biri international uvuga ikirundi uvuga igifaransa uvuga icongereza uvuga igiswahili urahawe ikaze cyane mbega mukaca mubaza ati byoca bigenda gute mwoca mwakura kuri zino nimero zikurikira 75 18 24 08 hamwe na 61 322 064 zirakora kuri WhatsApp no kuma appel asanzwe rero kaze cyane mugerageze gupartage mu bagenzi banyu kugira ngo muze mwibonere ubudasa twabajyanye mwako murambwira ngo ni vie privée ariko mwamwejeje kwemera kandi yuko ataco mubasaba yatwavye kari byo mukazoza ni muri iyo ntumbero genre nibaboneka gahunda no kutabasaba ikintu kimwe nibaboneka canke bahari kugira tubaterere mu shaba bakobwa bamfise ya migambi y'abamisi kwakunda abamisi babaza batubesha ubu rero nukuri n'abamisi baza batubesha nkuko muko muratubesha mwebwe ivyo mumaze kurangura bimaze kubinjiriza gute kuri twebwe genre mbe murafise agakese ka association okay none bumva mwareka renda bagaruke mwebwe musaga kese mukorera murayabika mugabo murambwira ngo muko murakora kugira abahungu nimubasaba twavuze muri kazoza do kuba murayabasaba mugabo muri kazoza twakubwiye ko barashaka nakubwiye yuko ari muri iyo ntumbero yukutazosaba genre fate nk'ubu nimba kuri jewe hariho umumeke dusohokana canke nibazoza ni muri iyo ntumbero kugira dufashanye abavyeyi bafashe abavyeyi barago so reka tugire kuri iki kintu kimaze ibisi kivugwa cyane kintu c'abamisi mwe mubiravye abakobwa kubisanzwe
ikintu kibura ku bakobwa ni ikihe genre kugira abakobwa bashobore kuko bajya bara Miss baragenda bakitoza hajya bakavuga imigambi yarabizi muri Miss Kayanza wari ufise umugambi wari utwaye sivyo mugabo kubera utatowe nubwo bari no kugutora hari abatogwa ntibayikora nubwo bari kugutora umugambi wawe uri kurawukora ko wari ufise kijya gihe kandi wari kurawusigura uri kurawukora umugambi wanje ubu ntabwo ntawe ndiko ndakora kubera ikinondo utari kurawukora kubera urumva hari ibintu bimwe bimwe bisaba yuko umanza gusaba nk'amasponsor mu gihe utaronse iyo kamba biragoye udafise igatite ubwishe kwisigurira abandi biragoye gutahura abakobwa ariko barakubwira ngo dufise imigambi ngo muri kazoza dushaka ibi urumva biragoye ko tubemera ni nk'uko unye natwe twavuze ati kugira tuje hamwe twe dufise projet dushaka ko gukora urumva turavuga ati reka turaja hamwe aha tuba dufise ngaho amatara atandukanye turavuga ati kugira iyi projet yacu tuyirealize ifo yuko ducrea akantu iyo projet ni yahinye batari ba kubera tutararonka uburyo dushobora kuyivuga muga mu minsi iza muzoyibona muzoyibona yagiye hanze ntugire ikibazo abo mumaze gukorera genre mumaze gufasha nk'imanza nibiki kenshi babahamagaramo turagira amaservice yo guserva mu manza mariage dote tukagira protocole ego n'abafille d'honneur benshi baramaze kugenda iyo mubabaye kumbe hajya bafie kenshi abataco bafana n'abagenzi kenshi birashika n'umuryango wagize mariage mbega umuntu yashatse aritorera araza akavuga ati shaka wewe ntabwo birashika aratubwira ati muri BKM nkeneyemo abakobwa batatu mwebwe ngende mukimenya je numva ari sawa so mbwa sinatahuye uwo mugambi wanyu gutangura mpaka murosa amahera canke gutanga ego amahera mwifuza udusaba amahera menshi nta bufasha mukeneye mwifuza kuzoyarondera mwebwe nyene ubuva he uva ku babosi bacu uva nk'abafana turafise nk'abafana badukurikirana hariho benshi badusapotinga numva nibo nyene bashobora kugira hariho abigeme tukunze kubona abigeme b'amagajo bagira ukuntu iyo uravye bari siko novyita kwiyamamaza mugabo bo barafise ukuntu barifotoza bakabashira ahantu tukababona tukagira iki tukamenya ngo abigeme b'amagajo bariho nibaze ko bakora nk'ako kazi kanyu canke ngira bafise nk'ibindi nabo mwebwe kuki mwebwe mudakora namwe muri ziriya nzira zo kugira kuko bagiye baranabakota baze kuri aeroport nk'ubu haje nk'umuntu w'umustar barabakota bakazana amashurwe duhatubona bameze uku eske hari ibintu ntatahura ego nta butibuke hari ariko sinumva ukunda ivyo bintu vyanyu genre mubibona yuko bishobora kuba hamwe amahera cyane vyoroshe bon nibyo nyene ntubitahura ntibitahuritse kubera tubona umega mu Burundi vraiment biriko biraza mugabo vraiment benshi ntibaratahura ukuntu wovuga ati ndagize mariage ndahize abantu baza guserva ufise abantu ba famille gusa hari ikindi kintu umuntu umukuzi nawe niyaza kugukorera ntuzomutegeka niwa mutegeka azoba beef ni hamwe haca hava ibintu by'urwanko ibiki gusa twebwe urashobora kutubwira ati uradusaba shaka ibintu byanje bigenda uku mu bikora uko nyene nk'abakozi uko tubikora yego okay reka rero twiyagira ibindi je ndumva yuko ibintu ico bikoze nabibabwiye ko baciye ubwenge kandi ndavyumva ko muciye ubwenge kandi ndumva yuko ibintu byose ubishiramwo vraiment ibiharuro kandi kandi ibintu biri serieux vraiment katurindira iyo kese yuzure hama muzoduhamagare nta bindi natwe turashobora kubafasha kuyarya cyangwa dushire muri iyo projet amahera yabonetse ni bon muravyemeye tuzoyibere kuza kuyaterera sawa reka twege kuvyerekeye Miss Burundi wacu yaratowe ndashaka mubwira umwe wese duhereye hajya ukuntu yakiriye Miss Burundi kubera amakomantere ari ngaha hanze aho hanze shaka duhere hajya umbwira ingene wakiriye Miss Burundi Miss Burundi 2022 vraiment nka jewe vraiment benshi urabona twese twaravye amakomantere bamugizeko baguma bamuhora ububi baguma bavuga ububi ntabwo ari mwiza benshi mugabo ari gusanga urabona twe hari abantu usanga bari naryamye bari no mu gitanda batanakurikiranye vy'ukuri bamutoye Miss bigenzi baravyiki kuko bavuga yuko bataraba ubwiza urumva ariko mugahero n'abandi bantu vuga ati
kuba uri Miss Burundi ifo yuko uba uri mwiza ubundi nawe akavuga ati ni ubwenge iki arashoboye je nko ku bwanje petete nk'abantu bari muri jiri ndibaza yuko bararavye barabona yuko abikwiriye vyakwere yego ndibaza ku bintu vyerekeye gutora aba Miss yaba wari muri jiri ubona ingene bavuze ama projet yabo bose umumisi yarakwiye kuburya turaba ama projet okay ntama turavye ama projet je mbona nko ku bwanje urumva umwe wese usanga yarafise akavuga ati akumva projet ya Aime canke akumva projet ya Megane akavuga Megane niwe yarashoboye canke ninaka je nko ku bwanje nubona ko yari Aime turaba ama projet ko yoba ari Aime Gloire ishimwe ko yoba ari we yarashoboye turavye projet yego no kubwiza ubwiza bwari entre parenthèse tugire nawe umumisi wamwakiriye gute umutize biko Miss namwakiriye neza vraiment. Oya rero muri Miss Kayanza. No muri Miss Kayanza mudukoreye ibisanga gusa kuyakira. Bon, turavye hariho abatabikunze n'ababikunze. Kubera urumva bobo baravye bote gusa. Urumva usanga batigeze banumviriza n'ama projet yabo. Gusa nka jewe sinigeze ndavyumva. Wakunze ikisheri kuri uyu Miss yaje. Kuri uyu Miss. Projet niyo yavuze niyo wakunze okay izindi projet ntazo wakunze z'abandi nabo nyene ni bon kubwa mu Miss twotora projet canke twotora vyose n'ubwiza urabiraba byose kandi hajya barinze ba program gawe projet gusa byose narabikunze ndakwibukije uranyibukije okay byose barabiraba mu kugira aba Miss bararaba beauté na intelligence rero ntiwacu uvuga ngo kubera ngo yatoye projet Nigiki cyatumye udatsinda muri ivyo byose muri Miss Kayanza mu bisanzwe uzomenye yuko hari igihe usanga ikintu gifise umuntu cagenewe Imana ikavuga ati niyo ujemgo okay n'Imana hari ibintu usanga yaragenye ku muntu kandi ikintu Imana yagenye ku muntu ntigishobora guhinduka ndashaka kuvuga ati shati ndabona ko no musinje nsinda ariko kubera Imana itavyanditse bikana n'Imana hari igihe izamwo vraiment utira batsinzwe ntivyari vyabo ivyo si vyabo vraiment kandi nta numwe yobabara oya igikuru no kuba wamaze gushika muri finale ugaparticipa ukaraba ukuntu ibintu bimeze yego l'essentiel duko barimwo muri finale sawa biyakire tubandanye wewe Miss wamwakiriye gute jewe ku bwanje bavuga ko zivuga ariko zitaba yabuze kwabwira muri magi ndumva uwo bari gutora wese ntitubise kuvuga ko no wari ushigikiye yego ushigikiye nari ndamutse yari Aime Gloire Gloire ubiravye projet yiwe uko yayisiguye niki ko nujya yavuze ati hageze ama projet grand ari kumuha wewe wabonye ejo ari giki catumye ataba mu kibanza wari ko nawe wamushigikira avuga ati aka kantu yarasarishije akaye hari bwitwa Merveille Marvela okay Kelly uravye Kelly projet donc yiwe yari yiki Gloire genre kugira bace waguze ama place je ntabeje Kelly kuva wa Miss Burundi yagateguriye namumenyeje twende ejo ntiwamubonye okay canke ni kwera kurumva numva namumenyeje vraiment sinabona nyene mengo wamengo sintarimo namumenyeje ntibakunda kumwerekana cyane kubera ata butari mwaramwiyumvisemo mwese oya basi n'abandi bose ntabona ari inzi abarundi rero murabura sikunda musigaye mubadesu cyane kandi mukavyerekana ndashaka mubwire umukobwa yarari hajya yari kagenda n'abandi baja mu mabanke amafoto yo twarayabona amavideo yiwe niki kitari catumye mumubona ahubwo nyene nico tukwiye kumenya oya yimenyekanishije na muri ibi bintu vya Miss Burundi usanga nka Jean Fiso shigikiye ufana niwe nguma ndaba mu bikorwa byose biba bagenda mu ma visite bintu bibi niwe nguma ndaba kacu usanga nkujya uri yashigikiye nta nuwenzi rero ukacu usanga ariko hari akandi kantu usanga uri kurashigikira ukamushigikira okay dufate nk'urabona nkaha muri twese ugasanga ushigikiye ujya mu ukavuga ati mbwa ujya umuntu ararutuye wanje ugaca usanga uguma ukurikirana ujya kubera ko utinya yuko hava kuramo umuntu wiwawe je shigikiye umuntu mba ndamushigikiye n'abandi nturaba
Okay, ndashaka mubwire kujya kuntu ijya nduri muri sare makimuvuga ngo oya hajya bari byari bikwiye ko bifata kujya canke ko ari ijya reaction bagize muri sare biravana n'ukuntu umuntu wese aba yakiriye ikintu gusa uri vraiment tugerageje kubiraba tugiye nyene mu bintu bisanzwe umuntu arinza ko minduru kujya sare yose haba habaye ikintu kibi ntibaba bamukunze cyane gusa nk'uko bavuze ati baraba ibintu byinshi ucufa kuyakira ati ngira ubwo bwiza kubera benshi bashigikira ubwiza bahagarikira ku bwiza gusa barinze bavuga ati harimo ibintu byinshi baravye tuvuga ati antuka muri ivyo byinshi baravye hariho ivyarushije kwa kundi avuga ngo ko zivugijwe ko zitamba ngo antuka reka tugere kwa Mawuja yahoze nawe twakiriye gute bisi wacu ngaho jewe sinabikurikiranye urumva narego namumenye mu ibintu vyavugishije igisagara cose n'abanyarwanda bariko baravuga jewe namumenye mu gitondo vraiment sinzi ingene vyagi wabonye gute ntacabaye binacabaye bisiguri basi ntacatwaye eko mugabe sister Africa ntacatwaye tubwire numva prominga nta commentaire nobiha jewe kire nico bita kumigwa ntaco mvise ndabivugako yumiwe muri make ntaco ari buvuge mubiravye ibintu vy'amamisi ukuntu abantu bavuze musanga hakenewe projet canke hakenewe ubwiza nko kuri jewe nko kubura mu misi kwanza ijambo mu misi tumva umenga nyene umuntu ari mwiza asumvye abandi bose urumva ku buryo umuntu aserukira uburundi bwacu ku buryo woja mu Rwanda nk'abantu bari mu Rwanda bakavuga ati reka tuje mu Burundi turamisi Burundi n'uyu gacu usanga nurije bwa finalmente nimba uyu mu misi ari we vraiment batoye abari musi nabo basagota ndabibutse yuko kuri Livia nawe bisaba yuko mu misi abari mwiza okay ndabibutse kuri Livia uyu havuye yari mwiza ntibigeze bwidoga kandi bwaramushimira batari bamushigikiye ariko ndabitse ko tagenda kimegeza akora muri projet ziwe cyo nico kibabaye nico nikintu kibi none kubisanzwe warundi mushaka tubafate okay dushaka umuntu aba ari mwiza ubwiza twarabubahaye bwa nta bikorwa byari nyuma twose bajya babatoje ivuga ati nkuko twebwe twumvise Miss Burundi umukobwa mwiza afise ubwenge ashaka kuduserukira none hari ibintu sheri mama baravuga twese twakunze bihari ku isi bavuga ngo ubwiza ntibujana n'ubwenge oya arabusanga ari beza mugabo cyubwenge fatire ko basi nje navuze yuko uwo nshigikiye abari wenyene nayo nshigikiye fatiye vraiment kuri ivyo tuko turavuga vy'ubwenge amaproje afise vyose aja hejuru niwe nguma nshigikiye rero kubona yene ibintu nyihata sha afite ibi bibazo diko ndabaza akora commentaire zihari nibaza ko nta muntu n'umwe ari mu Burundi canke w'umurundi ari hanze y'igihugu eka no mu Rwanda biko birazunguruka cyane baguma batwereka umukobwa wabo baca bamukompara ngo rabiraha n'ibintu ushobora guca usanga wiyumvira ko cyane ati mbega vy'ukuri ibi bintu byabikwiye kumera uko canke vyavuye kuki ndababwira ko ngiye kuza ndabibaza abantu benshi kugira nanje ndabitahure canke ndumvirize ko abantu babitahuye niyo mpamvu yanzi ubu n'abakobwa next time zoyaga n'abahungu share kumviriza uko abantu babitahura yuko projet n'ubwenge kubisanzwe ni giki muri misi twoshira imbere kuko mu Burundi ubu dufise vyose twararonse Livia yari mwiza cyane nta muntu wigeze yidoga ngo ni mubi ni mwiza cyane ni isaha n'umukobwa vraiment dushobora gushira hajya n'abanyarwanda ntibigeze badukompara ariko ubu bariko barazana bagira gutya ariko ubu naho dufise umukobwa aciye ubwenge cyane ndumva ngo yize no muri Amerika aciye ubwenge trop be abantu bose bariko bagira commentaire zitagize iki n'abari donc n'abatara barundi bariko bashaka kutwereka ati ibi bimeze gutya dukugibaza ko ari ibintu byo duhicirwa n'abakobwa bacu donc sinzi ngende uvuga abantu bari muri organisation ya Miss baze bararaba uko ibintu bigenda kugira izinduru vraiment tuzikire gatoya ndabashimira kandi ko namwakoze kuza muri Magic TV ni rya mbere zo barondera ikindi gende baza muzongita abana cyane ko manyemere ko nzoza muri projet yanyu amafaranga yabonetse oya ahubwo gerageza kumwe tuzoba turi kumwe gerageza tube kumwe n'ubu mukuyarondera sawa uyu ngwazo bari muri Miss Kayanza 2022 tuzogenda
sindabimenya nturabimenya ninde yitoza azitoza muri Miss yariyo yose muri mwebwe muri uyu mwaka ntuzosubirayo sindabimenya neza gusa hari amakriteri amwe tukwiye kumenya imbere ko tujaye kuko hari igihe ushobora kugenda wiyizeye ugasanga urabaye desu wiyizeye usanga biriko birakinege umwe wese nk'ubu ugasanga je nari mfise envie yo kujayo muganga nkabona ibiriko biraba canke ndavye ry'amakomante nkavuga ati ninajayo bikagenda ukurumva usanga na wa mutima reka ndabashimire cyane mwakoze cyane wakoze nawe hamba mubwire kwanza aba bakeneye babarondera he nyimba ari Instagram cyangwa Facebook ya BKM bandika gute bigenda gute nyimba ari na numero de téléphone on sait jamais turashobora gutanga nimero hariho 76 983 390 hariho n'iyindi ya WhatsApp uvuga 69 08 77 09 iya 69 08 77 09 ya WhatsApp urashobora kwandika urashobora kukwishura hama urashobora no kuja kuri Facebook ukandika Burundian Queens in the Making uradusanga ko n'ibikorwa bimwe bimwe tumaze gukora urashobora kuja Instagram, TikTok, hose murashusha na TikTok urandika hose Burundian Queens in the Making hose uratubona ho uvyandika amajambo yose hama urashobora ushaka gukota ibintu by'urubanza imvutano muranabifise yego urashobora kugenda muri Village Market nimero X6 yego wow na business woman reka ndabashimire cyane mwakoze cyane bakunze wa Magic TV mwakoze namwe bwe kuduha umwanya wanyu tubabwira yuko turi ngaha ku bwanyu murabizi ko tububaha cyane mandaye mudushigikira kandi mushigikira n'abigeme bacu cyane abafise imanza mwavyumvise barakwambika baragutambira baraguserva nta kintu kimwe batagukorera urubanza bari abanyene merci beaucoup rero mwakoze cyane ciao ciao